Nuko rero nshuti bakunzi namwe mwese muteza binsamiriza imico kama ndabahaye mwiriwe ndabahaye nikaze mu kiganiro dutera ijoro ijambo aho duteramira kuziko muri bya bitito bya ya migani ikana bya bisokozo bimwe byaranga basokura aho hambere amango nkaya iyo bateramye barinze ko abasuma babatera barinze ba Gatarina eka niyo bari kubatanga impanuro iyo bariko bahanurana hagati yabo bimwe bateramira ku insamiriza imico kama rero irabagarukana muri ako karanga aho rero ndetse rero duteramira kuri iyo migani uyu munsi rero sintamba nirorera ndi kumwe n'umutumire uwo nawe sundi reka yidondore hajya mu mugabo atari so kumuvuga izina ni Sakirirego ni kimwe mu byo babuza abana babo hambere barababuza kuvuga amazina y'abase reka ndagusaba twidondora amazina ni Ndowe Tarasisi hariho n'abasonga banzi ku izina rya Yakini n'amahoro Gatarasisi yego n'amahoro umeze neza turashimye akazi mu kiganiro dutera ijoro ijambo tube turamira kuri ya migani bya bisokozo nawe ndazi yuko uri umwe mu babizi yego ego nayimije kuvuga ati aho hambere ngo kuvuga izina ry'umuvyeyi ibyari bibi wari ubizi na yego byari bibi cyane ego niyo umwana bashaka kumubwira izina rya se baba banta yuko yo hava zimira nayo ubundi bwo ngo kuvuga izina ngo byari bibi nuko aho hari aho hambere rero ariko ubuhoho barayavuga urayavuga cyane rwose urashobora n'ahantu ugiye kuramukanya utumva umwana akamagaranyira mu izina canke se mu izina kibaza se wari we ukamubura ariko ngo ni kizungu ubu ngo n'ukwana yuko abana bazimira ariko kizungu kirazunguruka ego Tarasisi reka twinjire neza na neza mu migani bya bisokozo mbega watuzaniye imigani bitito ivyaye nazanye igitito yego igitito nico twagomba ko tukorera ko n'umunsi murika naje nivyakona ndashira ku mugani w'iryo isangiwe yego nuko ego reka duhere kuri ico gitito n'igitito kivugikira Tarasisi n'igitito cerekana ingene abantu bagenda bitwara nabi cerekana n'ingene mu ngo ibintu bigenda nabi ego ngira ngo harimo n'impanuro ngira ngo ziraza kudufasha ego reka utangure Tarasisi utubwire ico gitito harabaye umukobwa arongorwa n'umugabo ariko amaze kurongorwa nawe yarazi ko coba ari isizi imwe bamaze kubana arabyara umwana wa mbere arapfa kiramujya babyara umwana agira kabiri nawe nyene kiramumira barasubira babyara umwana agira gatatu nawe nyene gikija kuwa buhongo nicatevye ageze ku mwana agira kane kimuriye acagenda kurondera umuhanuzi anuza kera bavuga ngo bagena amapfumu aragenda ashitseyo ariganira umupfumu ingorane zose yarafise mu rugo umupfumu aramubwira ati reka ndaguhe uyu muti ugende ukoresha hama uzugende uvyarira hariya mu isenga ry'ibuye uzoka muvuga amazina runaka kugira ngo ibuye yigurure nivyativye umuvyeyi aribungenga umwana agira gatanu hageze kwibaruka aragenda muri rya senga ry'ibuye yibarukirayo atashe muhira warusize imbere aramubwira ati wamgo hano ku ruvyeyi wa muvyeyi nawe ati emwe nukuri ko Imana nta ruvyeyi runuka ngaha ahubwo sinzi iyo wamye kuyerera usanga ari byo mwahuye navyo nivyo bikomotako umunsi wa mbere urahera birabandanya umwana agera igihe noneho agira igihe cyo kuvuga agiye rero kose umwana yarafise akaririmba ngo mwananje naruyeye wanje uracariho mwananje kaka nako gace kishura ati ndiho narihoma dini gicoroma kiracurama we mu birenge
mawe mu biganza mawe. Kabuye baruka mama yinjira, nyina agaca yinjira akabaza umwana ati mwananje ubwo wumva umeze gute? Akana kamuyagira ati mawe iko njyamye bisi yose numva ibicuro mu birenge umubiri wose. Umuvyeyi akamuremesha ati humura ndi kumwe nawe mwana wanje ndakubona. Iyo ndirimbo yari yasenga gibuye umutekano wawe burinzwe. Sawa mawe. Agasura agataha. Ashize mu rwa rusizi imwe rukongera kandi rukamukankamira ati wamgo hanano kuruvyeyi. Bamuvyeyi nawe nakatwikeza ati nukuri mutware jewe naruvyeyi nuka ngaha ntandi ndanigeze ntwara none ubwiye ko nukuri gute? Oya ngo urambesha. Umunsi ugira kabiri birabandanya none uko imisi igenda yicuma arasubira agenda kosa yongera aririmba kakaririmbo kandi ati mwana nje naruyeye wanje uracariho mwana nje uracariho mwana nje. Kakana karisha nyina ati ndiho nariho mawe ndi n'igicuro mawe kirancura mawe mu birenge mawe mu biganza mawe. Kabuye baruka mama yinjire barasobagira acaki yago nyene. Umwana aravuga yuko yumva atamara afise, aravuga yuko acuga umubiri wose. None aragenda umuvyeyi yihebuye ati nibazayima ko kizova kimenye kivagundukira. Ashitse muri yacungira kiramubaza ati wamgo wewe nuko uvyeyi? Umuvyeyi nawe ati nukuri nta ruvyeyi nuka jewe urazi ko atanda nigeze ntwara. Birabandanya imisi irahera hanyuma warusize imwe nagwo ruca rugenda ku mupfumu. Rugiye ruca rabaza ati jewe umugore wanje yamamenda yuko atamwana afise ariko iyo atashe namarumva amuta uvyeyi mumbwire ingene no bigenza. Wa mupfumu arabwira ati uragenda harano kwisenga gibuye ni wahashika uzoca uvuga mwijwi ry'umuvyeyi akana kazoca kugura uzoca ukabona. Ati sawa. Duca ruragenda rugezeyo rutera muri ryajwi ngo mwananje naruyeye wanje uracariho mwananje uracariho mwananje. Kakana karumviriza toya uyo si umuvyeyi wanje kweri karahora. Durasubira kandi ati mwananje naruyeye wanje uracariho mwananje uracariho mwananje. Kakana gocwe hama rero urasura bataha rurahora. Rumaze gushika muhira niho waca ruwinda wa muvyeyi iti jengera ndamukurikirane ndabe aho hantu agenda hariho. Yongera aragenda aratera mugabo ati mwananje naruyeye wanje uracariho mwananje uracariho mwananje. Kakana karumviriza akabanza karahora kubera ubwoba ati mwananje naruyeye wanje uracariho mwananje uracariho mwananje. Karumva ko ari nyina agace karatera mugabo nako ati ndiho nariho mawe ndi n'igicuro mawe kirancura mawe mu birenge mawe mu biganza mawe. Kabuye baruka mama yinjira. Kakabuye gace byasingarisha bigurura. Wa muvyeyi arinjira karambwira ati mawe mfise ubwoba numvise urujwe atari nk'urwawe ruri hanze rumpamagara ariko sinashoboye kwitaba. Tete nibo byageze ga mwana tego sawa ntaco Imana irakubona. Aragenda asubira muhira kwa rusizi mu kongera murengera akati wamugo wewe nuko uvyeyi ararahira tijewe nuko naruvyeyi nuko ko ntamwana nigeze nzara. Niyo rwa rusizi mwe ko rwamaze kumva ijwi akoresha duca rugenda kuri wa mupfumu
umviriza ndagomba ubwire ukuri uko nobigenza kugira ngo bikunde kajya kana kugurura tiye nagiye ndavuga mu ijwi ryanje byase umufumuti wagiye vuga gute ati mwana nje naruye wanje uracari umwana uracari umwana nje nuko wavuze tego tereka ndaguha no muti ugende ubukoresha atari ko niwahora n'ikintu mu nzira niwahora n'impongo ntuzoyimire niwahora n'inzoka ntuzoyimire niwahora n'igikere ntuzokimire niwahora n'umusiba ntuzowurye tisawa ducaragenda ruhura n'igikere ruramira ruhura n'inzoka ruramira ruhura n'impongo ruramira ico bihuye cyose rukamira ducaragenda rero rugiye kuri ryasenga asha ducaragenda ijwi ryasaye ati mwana nje naruye wanje uracari umwana kakana karawa turasuba ati mwana nje naruye wanje uracari umwana akana karihorera hanyuma rurataha n'ishavu yishi duca rushika ku mugore ati wa mugo ho vyakabereye ni kera utambwiye umwana wose yari ndakumira bamuvyeyi nawe ati jewe nta mwana mfise sawa duca rugenda rushavuye rusubira kuri wa mupfumu atewe muganga we warambeshe naragiye ntacavuyemo wa mupfumu nawe ati none isheriya ko nakubwiye amategeko kugenderako warakurikije nahuye n'inzoka ndacike tiwewe rero niwe wishe umuti ahubwo akiriwe n'umuti ucuva ngaha wirukanga ushitseyo uci uvuga muri ryajwe muri ako kanya kitarashikayo nyina aragenda arashika kuri ryasenga ryibuye aratera mu gaho gati mwana nje naruye wanje uracariho mwana kakana nakoti ndiho nariho mawe ndi n'igicuro mawe kirancura mawe mu birenge mawe mu biganza mawe kabuye barakamama yinjira acarinjira ashitse yongera ayagira nyine byamubaye ati erega mawe rwarugabo rwagarutse n'ubundi bamyeruvugira ngaho hanze kandi afise ubwo niho nyina acambwiye ati mwana akira zinete z'ibigori nigwaza ukugurura uzoca uruhendo karanga intete hanyuma urusogo hanze uruto rw'inobere urwa mu mbari urunobere tisawa caragenda ducarupima y'amasaha nyine haragira ko kuraba umwana ataragenda ruco rwazindura ati mwana nje naruye wanje uracariho mwana kakana karatega amatwi turasura mu barusizi mwana nje naruye wanje uracariho mwana kakana nako kibaza ni nyina gaca gaterera mu gaho ati ndiho nariho mawe ndi n'igicuro mawe kirancura mawe mu birenge mawe mu biganza mawe kabuye barakamama yinjira nubwo babwishe kakana kabona nise kabonye ari rwa rusizi imwe kacikara rubwiye ati sogoko ni wewe atego ni jewe ati so ngira nkaranga intete akagwa mu mbari ndakunobere akagwa imbere y'iziko ndakunobere akagwa hanze winobere tivyo nivyo
yego aca azako aca arakaranga wa mwana za ntete urwa mbere rwa mu mbari arakinobera urwa kabiri rwa imbere y'iziko arakinobera urwa gatatu rwa hanze ruca gurika ngo rugiye gutora gaca karugara kamaze kugara ruhagaze hanze ati ntaco akagenda ruragenda rushitse muhira rurahora rumaze guhora wa muvyeyi yongera asubirayo ati mwananje naruyeye wanje uracariho mwananje kakana karahora mwananje naruyeye wanje uracariho mwananje karamba ko ari nyine ndiho ntariho mawe mbene igicuro mawe kirancura mawe mu birenge mawe mu biganza mawe kabuye barakamama yinjira aca arinjira akana gaca kuba mu nda nyine mawe uno munsi naraye ndarusivye ariko ubwo ejo ntabwo nzosiba w'isoko rwaje ndugurura rwahinduye ijwinge rwawe none naruhenze kwa kundi wambwira nivyo nagize none rwagiye rwaho mwana uzokwama ubigira uko ntivyatevye rwarusize muri pima ubundi umunsi ruragendayo tumaze gushikayo rwongera rutera muri ka gahogo kawa muvyeyi ati mwananje naruyeye wanje uracariho mwananje kakana gaterana ko mu gahogo ati ndiho ntariho mawe ndi n'igicuro mawe kirancura mawe mu birenge mawe mu biganza mawe kabuye baruka mama yinjire yemwe hajya akabuye kugurutse yo acabona ni rwa rutanu rugarutse carubwira ati sogoko ngira ntaranga intete akagwa mu mbari nkunobere akagwa hanze winobere ntabwo ati ewe warampenze ubwa mbere uno munsi ntusubira ruca baramumira rumaze kumumira ruca ruyitahira rumaze gutaha rushitse muhira nta kimwe rwabwiye umugore wako niho yagenda nawe agiye kuraba umwana yatetse udufungurwa agezeyo asanga isenga riruguruye araririra amaze kuririra ngaho hantu acaca mu murima w'ibigori aca arimbira ibigori aragenda ageze muhira atangura kotsa ibigori imvura ikiragwa imitsi iragumituka pa n'imiravyo bamuvyeyi aca aririmba ati nkuba ubaye uri nkuba nyankuba ugahora abishwa bawe umutara rigakubita ngo pa rwarusize imwe rukanywa hariya rukongera rukagaruka rurwana n'uwo mugore ati reka kurangirira nabi ivyo urimo n'ibiki tivyo bigori nta muntu watse ibigori imvura iriko iragwa wa muvyeyi nawe agatera mugabo ati nkuba ubaye uri nkuba nyankuba ugahora abishwa bawe abana yaririmba uko bidatevye niho rwarusize ngo wace rubwiye muvyeyi ati ahubwo mfata unca agatoke gahera ugarukanire ivyo nagutwaye arusha agatoke ka mbere rugarukana umwana wa mbere arusha urwa kabiri rugarukana wa kabiri arusha urwa gatatu rugarukana wa gatatu arusha n'urwa gatanu bose rurabagarukana sije nuhahera nuko urakoze cyane Tarsise kuri ico igitito c'ico igisizimwe cikora mu nda kikajya abana bacu ego turumvise ico gisizimwe cajya abana bacu yarucatanguye ari umugore n'umugabo baravyarana abana ariko ca gisizimwe caje gihindukira kikajya abana bacu ego kubona cajya abana bacu wewe bihiye siguro Tarsise. Okay,
ubundi umuganugana kariho Mhm. nubwo caje abana Mm. umugani uhagaze ku gisizi imwe Mhm. ntabwo ari gisizi imwe Mm. oya ibisizi imwe n'ubu biracahara ahubwo aho turaza kuhashika ariko kubona kigaruka kikajya abana bacu civyariye kubona cyangwa bakajya abana bacu civyariye byari bara kubera ko burya umuntu wakwizeye mugafatanya urugendo ukamuhindukira mu nzira bari bara muri makuru kivume yego ngico ca gisizi imwe kirabandanije wa mugore yigira inama yo kuja ku mufumu kugira ngo akingire abo bana ndigisubire kubajya wa mufumu aramufumurira aramwereka ingene abigenza arashira kakana mu isenga ry'ibuye ariko ca gisizi imwe naco nyene cagiye kwa wa mufumu nawe nyene aragifumurira kwa kundi kibabana kugira ujye ujya mwana uzobigenza uko mbega uwo mufumu kubona yafumurira agafumurira noriya ntitwovuga yuko nawe nyene atagenda ciwe kuko yarakingira hama akagaruka hajya uwakuroze ni wakorogora rero mu gihe yari yararose ubundi umuntu amwongera udufaranga twatujyara tumaze kandi urimo nshaka kinamubwira kwiterabwoba yatewe kwiza yo magara ngico ca gisizi imwe kirariye wa mwana kirigiriye aho ariko wa mugore yamarira yiwe inkubira yumvise ya nkubira muhoreye iragarukanye babana iyo nkuba Gatarusise twovuga yuko yari ifite ubushobozi bukomeye inkuba ubundi buri muntu ari mu kibazo aba afise ikindi kintu kumukurayo ndakuvuga ngo umuntu ashobora kugirira nabi ariko hakaboneka umugira neza akugirira neza yego iyo nkuba nayo yabaye mu gishingo cy'umuntu agira neza atora umuntu yatawe akamusubiza ivyizigiro ego dusubiye inyuma twumvise ca gisizi imwe cajya babana ico gisizi imwe tucumvise muri ico gitito ni gisizi imwe mbega tugarutse kururanisha ubu hari abantu twogereranya n'ico gisizi imwe Gatarusise canke n'ivyo muri ico gitito vyahiranye n'ico gitito oya ahubwo nabivuze kareti umuganugana kariho burya ntabwo iki gitito cerekana yuko ari gisizi imwe burya nta gisizi imwe kirenze umwana w'umuntu kuko umuntu we cyundi umuntu niwe ashobora gufasha uyundi umuntu niwe agira neza kandi wagira nabi icyo gisizi imwe rero tukigereranya n'abantu ba kino gihe mbere nk'iyi generation yacu hariho n'ubuhemu butandukanye umuntu aragenda agakuma umufasha akamukura iwabo basezeranye ko bagiye kubakana Kristo mbere bakaza n'imbere y'amategeko n'imbere y'Imana n'abantu hose bakagendayo bakanatunezereza ariko bageze mu rugo wa mugabo akaba ari wahinduka igisizi imwe kuri wa mugore yego akamujya umutima umuvyeyi cyangwa umwigeme akarongo afise ibiro 60-70 ugiye kumuraba nyuma y'amezi 3 cyangwa umwaka cyangwa imyaka yose bazomarana ukazosanga asigaye apima ibiro 15 cyangwa 20 mbere ivyo bigira abagabo gusa canke biri hose mu mpande zose yego ego turumvise yuko abameze nk'ico gisizi muri kino gihe bahari tubasanga mu kibano aho dusanzwe tuba hose abantu usanga bahari mu kubuzi aho dukorera abantu usanga bahari mwibarabara mu bo duhura abantu usanga bahari yego nuko twumvise uwo mufumu yafumurira wa mugore akamubwira ati kandi bigakunda wa mwana akanyigira ariko mu nyuma ca gisizi imwe kigarutse naco agaca gihati kugira ujye ujya mwana igenda ubigenza uko uwo mufumu twavuga yuko yari afise nk'indimi zibiri uwo uravye neza kubona uwo mufumu yakora ivyo agaca agaruka agakora na biriya wavuze yuko abantu bameze nk'ico gisizi imwe muri kino gihe tubasanga n'abantu bameze nk'uwo mufumu turabasanga muri kino gihe canke vyajanye n'ico gihe ko watanga ugira ati harabaye
ntibyajanye n'ico gihe ahubwo abo bantu twamana nabo hariho abantu ashobora kuza akakubwira ibanga akanakubwira ati bana uze witwara uko muvanye gusa agaca telefone wa wundi umuntu nawe ati bana urya rero naka twavuganye ibi nibi ahubwo rero kugira umufate neza uzomutegerera hana kubera ko umuremyi rero yigeze kuvuga ngo umwasi wawe niwe mugenzi wawe wa hafi kuko nta muntu ashobora kugira nabi atakuzi oya kubera ko mu kibano ujya muntu azaho uryama azaho ugendera niwe ashobora kugirira nabi n'uwo mufumu rero ameze nk'umubanyi mubi ateranya nk'urugo dufate nk'akarorero hariho umuntu ashobora kuza mu rugo akigira umumarayika kumbe agomba kwahukanisha urugo rw'abandi ego turumvise yuko n'abameze nk'uwo mufumu muri kino gihe bariho mbega abameze bo nk'iyo nkuba yumvise uko gutakamba uko kurira k'uwo mugore nyene yahibongoza tabaza biwe ya nkuba ikamwumva abantu nk'abo bariho ego abo bantu bariho kuko iyo bataba abantu bahari isi biri nk'umuriro no mu kibano rero hari abantu beza n'abantu babi kandi rero ikintu twokwirinda twebwe abantu no kwizera abantu cyane kubera ko usanga abameze nk'icyo gisizi imwe ari bo benshi kurusha abameze nk'iyo nkuba iyo nkuba irahoye wa mugore babana baragarutse mbiga ico gisizi imwe ko cari cabariye bamaze kusubira kuboneka yagiciye ku gatoke mbega byabandanije bibana na wa mugore byahereye ubundi umuntu aremye mu bintu bibiri aremye mu ishavu akarema no mu rukundo rero abavyeyi ajya bagira kwihangana kunini kandi abantu ntibakira kumwe byaba ngombwa ko mubabarira kugira ngo babandanye kurera na babandi bagarutse kuko ntiyari guca avuga ngo reka ndaguterere hariya oya nubwo yakoze amakosa igito gitabwa iwabo ego abo bose turabumvise Tarsise turumvise abantu bameze nk'ico gisizi imwe twumvise abantu bameze nk'iyo nkuba twumvise abantu bameze nk'uwo mugore ikanako kana mbiga ariko ci kuri umwe wese utanga impanuro na cyane cyane ko batubwiye yuko no muri kino gihe abantu nk'abo bariyo na cyane cyane bavurira akagohe abo bantu bakimeze nk'uko Joye ndahera ku gisizi imwe ndetse nohera kurunga mu bacino kino gihe hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore kubera ko akenshi barasezerana ibintu ariko akabisezerana ku munwa gusa no kuraba rero wambuka bagiye kubaka nabo uyo muntu kwanza mugiye kubaka no wariwe urabe uyo muntu eski ivyo ariko arakubwira ni vy'ukuri azobishitsa n'igihe mumaze kubana bandanye muba hafi muyage cyane kugira ngo umenye by'ukuri byakunda n'ivyo yanga umva gice gisizi imwe cyahisemo kujya abana bacu uno musara abantu arongora canke arongorwa afise inzu agaca agenda byose akabibirigita akabimarira mu kabari uno musariho abagabo bagenda mu kabari bakajya inkoko kandi muhira atanarase batanze abose twobita ko ari gisizi imwe hariho abagabo batazi kugurira impuzu abana babo kandi ari bo babavyaye ariko nta munsi ataba yaborewe abose twobita ko ari gisizi imwe hariho n'abagore rero bameze nk'uko nabo nyene ariko abo rero nabo nyene batenga ico gisizi imwe baragenda bakinze mu rugo bataragura abagabo bo twahukane tugabura ivyo badusigiye ivyo dusangiye tugende muri divorce ugasanga umugore ari kwitwara nabi cyangwa umugabo ari kwitwara nabi ngo bazoca mu divorce niyo mpamvu rero igisizi imwe kirepresenta nuze giserukira impande zose giserukira abagabo abakenyezi abasore inkumi ariko uvuze ngo aho waruhereye ugira uti uyu aho waruvuze uti uyu iki gisizi imwe ukaba abantu twobagiriranya n'iki gisizi imwe na cyane cyane aba bantu usanga bagira ibi ugasanga agiye mu kabare arafunguriyeyo
yibagiye umuryango mbega nk'aba bagira ati reka nisame nirire jenyene abo ni bibi gatasiza kwisama umuntu ashobora kuba ariho ku rugendo cyangwa mu by'akazi bikaba ngombwa ko afungura hanze ariko bidasigura yuko atiyuka babane n'abase muhira menya yuko nyimba ari umusore wahora usomera inda imwe nubwo mu rushinga bavuze ngo baye umubiri umwe ariko inda zagumye ari zibiri ibuka yanda abase muhira nayo ikeneye gufungura kandi nyimba wowe ushaka uturyosha nuri ari muhira nabo baradukeneye kubera ko mu mwasezeranye kusenyera ku mugozi umwe wagize uti iki gisizi imwe hari aho muri iki gitito watubwiye iki gisizi imwe catanguye ari umusore babana neza wari utanguye ugira uti no mu kubana abigeme babanze kuraba abo bubakana bo bibona gute na cyane cyane ko n'iki gisizi imwe twumvise muri uwo mugani cyahindutse bamaze kuvyara ubundi uko umuntu mumara umwanya muyaga cyane uragera igihe ukamumenya uwo ari we uti wowe ikiyago woba ikiyago kirambye bakiyana umwanya je ndi umukameramani ariko hari igihe nkamera urubanza ngira n'ubwoba nibuka ko hari n'umunsi umwe ngiye kamera urubanza nza numva abantu yebana patiri wenyine avuze ati pare na marene uru rubanza muzorukurikiranire hafi narumvise akabonye umutima wanje kubera ko abantu nako bagiye kubana patiri wenyine atabishingira ntawe wenyine ibiriko biraba ntavyizeye avuze ati nabye mu gusinya badegedwa mu ntoki harimo kariganga mu ndavuga ati abareye kubera babona kure aha babonye igorane utiro bobanza kuraba bakaraba kugira ngo umwe wese amenye uwo bagiye kubaka yego bakabiha igihe kwihuta yihuse yavyaye ibihumbi aho rero wari ukiri kuri wa musore yari mwiza yabana na ya nkumi bakavyara ariko mu nyuma kigahinduka igisizimwe abana kikamira ego reka tuje kuri wa mufumu wa mugore yagenda ko atabaza ati yamara mfasha nkingira aba bana akamuha wa muti ukingira wa mwana ariko mu nyuma akagaruka no guhaca igisizimwe wavuze yuko abo bantu nabo nyene tubasanga aho bari ego nakayika gohe bavunira abantu bameze nk'ico nk'uwo mufumu ico no akagohe no vunira abo bantu nuko iyo ugiye kubwira ijambo umuntu ego uzobanza uzungurutse umutwe ndwi hamone kuvuga ubwiye ivyo bintu nawe arafise urume rwo kuvuga ashobora kugenda kubitanga agiye kubitanga agaca arenza ko noneho nivyo wavuze wenyine ubwawe kugira aryoshe inkuru rero niyo mpamvu nta muntu wo kwizerwa kwisana navuze kare ariko turabayeho mu buzima bwo kwizerana ukanyizera nanje kwizera ariko tukagenda tumenya yuko abo bantu tugenda tubwira amabanga yacu nibo bazogaruka badusambure kuko bazi intege nke zacu bazi no guhagarara kwacu kuko ntawo kugwanya ataza aho yohera ariko ko abazi ingendo zawe zose n'imigambi yawe kugusenyura biroroha cyane sirtu nk'abantu bakora ibintu bya business nawe umugenzi mugendana nawe umugenzi ubwira imigambi yawe ndibuka yuko jewe ndagwa karorero nigeze kugira umugenzi mba mu kumwereka ivyo nsanzwe nkora ati nawe yo abimenye ariko yapimye igihe kimwe nagiye ku rugendo aranyiba wenyine aravyiba abishira abasuma cobana abasuma bavyivye ariko imana idatuwayo nakubwiye ati hariyo abantu bagira neza naraje Bujumbura bavyibiye mu ntara za ruguru ndabisangaho ndabisubiza iyo vyavuye ego uti ufatiye kuri uwo mufumu uti nukuraba haba mu kuyaga n'uwo muyaga canke nukuraba no mu vyukora ukamenya ingene uwo yagira ego ariko aho nyine niho nshaka kugira umenye umuntu w'ukuri uwo yagira bigumya yoba wo bigenza gute yobandiga okay kubera utaba uri Imana usesa imitima biragoye kumenya ariko uko uha igihe umuntu muyaga nawe niko utera umumenya canke naho uzomumenya cagihe hagize agakosa mupfa nawe azoca serura byose
uce wumva uwo muntu ko ari mwiza cyangwa ko ari mubi n'igihe kagakosa naho kataraba mwige mugende ko buke buke usuteye umubona nuko ego twumvise inkuba yatabaye wa mufasoni wa muvyeyi iramutabara iramugarukanira utwiyo ngira aho hari kera inkuba zari zigikora ko twumva mu bikoko byaravuga zari zigikora sinko abantu bameze nk'iyo nkuba bariho nakahe kagohe wabunira n'icyo wabwiye abantu bagira neza nk'iyo nkuba bakomeza bagire neza cyane kubera ko ineza ni ineza nyene kandi neza ni saza ushobora kuyikora ukiri umusore cyangwa ukiri ngaha ku isi nawe bakazoyitura umuryango wawe yego abantu rero barabaho mu kibano twabonye abantu badashaka ibintu by'ibara rigwa ahantu babibonye abantu batirengagiza bamerewe nabi abo barabaho abavyeyi barabaho kabisa abantu bafite umutima w'ubuntu ego Tarsise reka batumirira amate gatoyi hariya mu buhinga bw'ivyuma hama duce turaba impanuro nyamukuru umuntu yokura muri ico gitito uduciriye c'umugabo yihindura igisizi imwe akikora mu nda akajya abana yabasokura aho hambere kuri iyi migani bitito ari navyo rero duteraniye ko ego Tarsise uti impanuro nyamukuru twokura muri iki gitito hejuru ko dutitiraniye impanuro twokura muri iki gitito nuko twera bisize mu cyambere nuko abantu bameze nk'uko ego bohinduka ingendo natanze uburero butandukanye umuntu yavutse umwose atoraguyiwe uwiyumvise yoba afise iyo mico nuko yoyireka akamenya ko umuntu bari kumwe nawe ari umuntu nkawe navuze kuri ibyo we n'ibyinshi nari gutanga akarorero hariho nk'abantu badafasha ababyeyi babo kandi barabibarutse bageze mu isara kubaka amayetaje n'ibindi ariko umubyeyi we aba muri nyakatsi aho bose nuko bohinduka bagahesha agaciro umubyeyi yego hama tugiye ku mudamu nawe nuko abantu b'abadamu cyangwa umuntu uwo wese ingorane ibaye habaho kuyihanganira ntabwo ntagakariro ku kintu cingo nico muri no misi ubona umuntu akakosa kabaye aca yirukanga turumva je ngiye gusaba divorce ndigiriye kubera abona hirya no hino bamubwira ati abantu bambaye agakanzu urabegwa kweri ariko abo bameze nk'abamupfuma nuko abo bantu nabo nyene bokwikebuka bakagendera nkuko umukenyezi yitwara neza n'abakitwara neza bakamenya kwihanganira ibibazo bagasenga Imana ni nayo yotuma byose bigenda neza hama turagaruka kuri uwo mupfumu mubi nuko abantu bafise abagenzi babo bareka wewe ntiwohindura umuntu bikunde umugenzi mubi mureke wisengera Imana ariko bitavuze ko adashobora guhanuza ikintu kuko nyamurika imanura no nyamurika imuvyura ego reka nagushimire cyane Tarsise kuri ico gitito yego murakoze ariko turacabana yaduterama wavuze ngo hatuzaniye byinshi sinzi ko hari ikindi tugeruye reka tugende ukindi ni gitito no mugani ni gitito ego ngaho jako ni gitito cyico naje ni gitito cy'umwana yagiye gusenya ahura n'igiti kiramuherekeza murasa kubyumva byinshi ko byagereye ngaho jako harabaye harakabani haka umwana w'umukobwa yitwa Munyana noneho akama gusenya uko agiye gusenya hariho igiti ashitseho cyaca cyihungura amashami y'inkwi zumye agaca zitoragura agaca zitahana birabuko imisi n'indi iricuma niho umunsi w'izina yasubiye gusenya agiye guca giti kimaze kumuha zankwi aca arikorera amaze kwiremeka atashe abona cya giti kiramukurikiye
arenga umutumba naco kirenguka kigaterera mu gaho gati munyana mwana wa muhibonge dindira tujane munyana mwana wa muhibonge dindira tujane munyana akabandanya yiruka cyane tugenda boyemo iki giti none ko mbona ndenga kirenguka je ndahungira hehe agatasi wa muganda ngo agisige bikanka kagumima yo kirimba ati munyana mwana wa muhibonge dorera tujane niho munyana yashika ku irembo ashitse ku irembo gihagarara ku irembo naco cagisize naco cagiti yinjiye indani abwira se na nyina na bana sengeti burya jewe hajya nange nasenya nkanyaruka hari igiti cyahora kinsenyera ariko uno munsi nagiye gusenya nja mbona kirandukanye n'imizi kirankurikiye none gihagaze ku irembo bose ati none ivyo nibiki ariko senge wiwe arababwiye ati banza murindire mwumve ivyo ari byo nikigenza niho yasubira ku irembo munyana agezeho asanga cya giti gihagazeho kica gitera mugabo kati munyana mwana wa muhibonge nyugururira ninjire munyana mwana wa muhibonge nyugururira ninjire munyana nawe acaterera mugabo gati ahumve dawe nawe ca giti kimbwiye ndacugururire munyana igasenga aramubwira ati cugururire ni warukweze acarugurura kirinjira gihagarara ku irembo ariko kimaze guhagarara arasubira inanabwira na senge na se na nyina n'umuryango wose arabwira ati burya rero jewe ikibazo cyabaye ikibazo iki giti ugisubize cavuye ntibiri ukundi kandi iki giti kiravuga nk'umuntu kandi mu byo gihibongoza inasengera kibwira ati kuva kera habaho ibitangaza ahubwo rinda turayo biherera munyana baramugaburira bamaze kumugaburira cyagisize imwe cha giti situ kica gitera mugabo gati munyana mwana wa muhibonge gaburira fungure munyana mwana wa muhibonge gaburira mfungure munyana nawe acishira ateye mu gaho gati ahumve dawe nawe ca giti kimbwiye gifungure munyana inasenga ati kigaburire none ko ari warukweze atura ibyo kurya arabijana atereka imbere yacu kica giterera mu gaho ati munyana mwana wa muhibonge dusangire munyana mwana wa muhibonge dusangire munyana nawe aracisha ahumve dawe nawe ca giti c'intunda dusangire munyana ahumve dawe nawe ca giti c'intunda dusangire munyana inasenga ati nimusangire ni warukweze iyo utagenda gusenya amarya shamba kiba caje ngaha ko caguhongorora inkwi ntiwaga umutoragura emera rero akaje niho rero hagira kuryama munyana yugariye abagira bagende kuryama icetera mu gaho ko ati munyana mwana wa muhibonge sasira njyame munyana mwana wa muhibonge sasira njyame munyana nawe yishura ati ahumve dawe nawe ca giti c'intunda ngo ndagisasire munyana inasenga ati gisasire niwe nayazana gisasire kiryame arasasa aje gusasa acagena ugiye kuryama ica giterera mu gaho gati munyana mwana wa muhibonge turyamane munyana mwana wa muhibonge turyamane munyana nawe atera ngo gati ahumve dawe nawe ca giti c'intunda turyamane munyana inasenga ati genda muryamane
none ugiye gusenya nticaguha ukazana genda mujyabana ni wari kwezi aca arasatsa akarago hanze aca araryama aryamye mw'ijoro abona havuyemo umusore mwiza yakaka niho mu gatondo bavyutse munyana yagenda yiganira umuryango bizabara ayo bibaye tugere ndababwire mw'ijoro ca giti havamwo uwo musore mwiza yakaka Inasenga aravyumva kuko yaraciye ubwenge Inasenge aramubwira ati genda uryamure yuko bisubira barasubira bararyama baryamye bigenda kwa kundi nyene bigenze kwa kundi umunyana arasubira abwira umuryango ivyamuraye bibaye niho Inasenga acamubwira ati ukabona gisohotse asohotse ujya musore akavamo uze guca ufata iri panga uca utemagura kirya giti ntaza gusubirayo niho mw'ijoro yaryama arasinzira abona wa musore avuyeyo araje aryamye iruhande yiwe amaze aryama iruhande yiwe nawe yararyamye rya panga bamuhaye aca arahaguruka aca aratemagura nyaragurisa aratemagura amashami yose arayatemagura amaze kuyatema wa musore ashaka asubirayo ariko aho ishami ryose ryagwa haca haba uruhongore rw'inka aho irindi riguye hakaba uruhongore rw'intama aho irindi riguye baragira ubutunzi bwinshi bitewe n'uwo musore hama niho Senge yavyuka asanga wa musore ari ngaho aca aramubwira ati mbega munyana uyu musore wamenye munyana tekata uyu musore n'umwami aca akubita inkoni hasi umusore aca abana na munyana sivyo nohahera nuko urakoze cyane Tarsise kuri ico gitito igitito ca munyana weje kudutiti ngico wa munyana aragiye gusenya araronsa inkwi ca giti kigakoragura amashami akaronka inkwi akajana imuhira bagateka akanyaruka ca giti haragira igihe kiramukurikira kimukurikiye uruti ngungazi bishame ngiyico dogidogi munyana ati ndorera tujane munyana ariruka ari muhira Inasenge ati eka subizayo niwe wagikweze kubona Inasenge yamwirukana munyana ati jana byose akamutererana ati emera musangire igisasire niwe wabikweze mbega umunyana ntiyibaza ati Inasenga aramutaye Inasenga aramuhevye aramushuhuye kuri ca rwa rutiti genda wimenye munyana yaravyibajije ariko ntiyacika intege kuko yabona yuko atakundi ari bugire kandi bamaze kwemera nk'abavyeyi n'umuryango akavuga ati genda munyana yari yizera cyane Inasenge ko ari umuhanuzi mukuru mu rugo niyo mpamvu icyo yamutegeka gukora cyose yaragikora nguwo se wa munyana yatabaza seti umva ca giti dawe kigize ngo ni ndagigaburire ni ndagisasire se ntaco yabivuga ko atandamutabaza ntihagire ico avuga noneho karabaye habe yebo oya impamvu yatubaza se burya umugabo mu rugo aba ari inkingi y'irembo yarazi ati jewe papa ninamutabaza ikashika zana ishoka catimbagura ikibazo cyo kiva mu nzira abonye se atazanye yashoka ntiyagira ubwoba ati noneho ndagowe karabaye ubwo ntibwabuze ariko nibwo bwabayeho kubera Inasenge ariwe yari umuhanuzi mu rugo mukuru ntiyashoboye gukekeranya yuko Inasenge ibyo ari kumuhanura ari ivy'ukuri niyo mpamvu yizeye Inasenge akura amaso kuri se aravuga ati ko Senge wanje ari kumbwira ibi reka numvire uyu mukuru wacu ngico ca giti kiravuyemo wa musore mbega munyana abonye havuyemo umusore ndetse akanahava akaba n'umwami bibaza ko munyana yavyakiriye gute munyana yatanguye afise ubwoba atabona ibintu bigiye kugenda ariko akagira umutima amenyo kubera
inasenga ariko amurindisha amaze kubona avuye umusore rero akaza akajyama iruhande yiwe yatangira icyizere yuko icyo giti kitagenzwa n'inabi ariko dusubiye inyuma inasenga kubona atererana munyana ati genda ukigaburire genda uryamane naco ibyo byose gisabye inasenge akagira ati gihe mbega inasenge we ntiyibaza ati uyu mwana ndamuhebye inasenge yaratahura imico n'akaranga ku Burundi niyo mpamvu yarabona ati nyimba munyana byarashitse akizera ico giti yakizeye yakibonye kandi ico giti naco kuba cyaramusenyera nuko hari ico cyari gishaka gushikako niyo mpamvu inasenge avuga ati emera turabe kwanza iyo biherera n'inkwi zashobora zitowe n'inkwi yarazitoye kutazase mbere nuko ngaho havuyemwo umusore abaye umwami rwa rugo ruhindutse ubutunzi y'inka intama impene inkwavu n'imbeba zose ngira zarimo biga se wa munyana yari yagize ubwoba kareta urwo ruti n'ibishami n'ibiki wibaza yuko yahavuye vyakira gute muri make cyari gitangaza kandi igitangaza rero kiba ari igitangaza nyene yego se wa munyana yaranezerewe kuba nawe urumva niyongeye kuba handi bugaza akajyago k'ibiti urumva ko bugarira ariko nibaza batasuye kugaza kakajyago k'agati bacumeka nuko ego turumvise munyana iyo aja gusenya akironkera inkwi bitamugoye agaca yigiye turumvise urwo ruti rwahavuye rwose n'imizi n'igitumbatumba n'amababi byose bigakurikira munyana twumvise na munyana yaje imbere yiruka ati ntaba ico giti twumvise na inasenge na se wese abo bose reka duce kuri umwe mbiga twumvise munyana abantu bameze nka munyana uyu munsi bari bashobora kwironkera inkwi bitabagoye hama mu nyuma bigafa bihina abo bantu bameze nka munyana bariho muri no minsi turabona ko igitito cerekeye umwigeme yahura n'ico gisizi imwe n'ico giti kikamusenyera agataha amahoro akumva aryohewe none umunsi abantu bameze nka munyana bariho tubasanga mu kibano haba ruguru haba mu gisagara hose bariyo abo bantu no kuvuga ngo barahura n'umuntu nubwo turabishikako dufite nk'umusore akaba nk'ikado n'utuntu runaka cyangwa kuda kumwitaho ku kazi agiye gufungura ati tugende dufungure akagenda agafungura agira ati njya mu modoka ngenda gutahane ntihagire na kimwe amubwira ariko burya haba hari ikindi kintu kiri inyuma yanyegeje azo gufururira umuntu bose ndiko ndakumva neza mu ijambo rimwe ati ni babandi dusanga ashobora gusanga yaba umusore yaba inkumi akamuha utuntu hirya n'ino hama mu nyuma agahavamo hishuka ati buriya bya bintu naguha byose hajya nagomba ko tubana nagomba urukundo twumvise inasenge aho naho inasenge twoce tumugiranya nande atarasiza inasenge tumugiranya inasenge umwe yahanura munyana ati yamara n'inkwi zacu warazitora genda buri muntu agira umuhanuzi ahanuza inasenge tumugiranya n'umuntu yagiye kubaza ati jewe ujya musore nubwo mbona jewe natakinaravuga burya je ndabona umwenga hari akantu birashika akaba agomba ko twinjira mu rukundo ariko ndamuvugiye ntavyo aravuga none ubona ati abanyihesha utuntu cyangwa umukobwa nawe nyene ti abanyihesha utuntu ti none ubona gute inasenge ati yana wewe kuri ndubitora niyo uvuga ijambo ugiye manga ego nasenge tumusha mu hanuzi beza wa muntu hanuza iyo ufite amakinga ukira agaca kugira inama ziza akakwereka ukuntu gikura mu nzira kuko ico giti kigenda mu rugo kwa munyana wa mwenga cyo bari nk'igitero munyana we ntiyabibona yuko ari gisubizo kuri we oya
ahubwo yatera ahunga avuga ati ninashika muhira barantabara ninabwira dawe n'abasaza banje bahora bahitana impanga bantabara bagitemagura nuko ego Tarsis reka turabe impanuro nyamukuru umuntu yokura muri iki gitito ca Munyana twumvise yuko abo bantu muri kino gihe bahari muri kino gihe abo bantu barahari watweretse ugereranije ku musore n'inkumi bya kino gihe uguranishije n'ico giti mbega niye mpanuro nyamukuru uyu munsi twokuramwo dufatiye kuvyashikiye Munyana impanuro twokuramwo nuko twomenya ujya muntu ariko gukorera neza ashobora kuba afise iciza kindi akubikiye ku butaka kijya wiruka yonesha amaso ego hari n'igihe ashobora kuba ariko arakora ivyo kugira ngo agupime arabe ingene umeze iyo rero ari umuntu mubi aca agenda agahanuza abandi babi nkawe baca bati ahubwo muje umumare ko twiwe twose hama umubise wigire ariko inasenge yacamubwira ati hajya ahantu hari ubutunzi bunyegereye reka rero umenye witwara uko sito nk'abakobwa bo niyo misi n'abazi jene n'abasore bo muri no y'isi ntidukunda guhanuza abavyeyi kenshi usanga duhuruduka mu bintu niyo mpamvu twamwe mu bibazo ariko abakera suko bari genda bakavuga ikibazo muhira akavuga ati jewe mfise amakinga kuri iki umuvyeyi ngira ingene rasohoka mwa kino kibazo umuvyeyi canke inasenge akamuha intumbero y'ingene yovyitwara na cyane ko gakuru kadakurira ubusa yego mbega Tarsise dufatiye ngaho nyine ico giti kubona caraha izo nkwi Munyana izo nkwi akazakira Munyana niyo havuye yigira ati izi nkwi nizo nitoraguriye canke n'umutima ni ca giti nyine cyashatse kunyihera kugira ngo sinirime ndagogwa ndondera hirya nino agaca yiraramira ati naho inasenge yavuga ati we inkwi zacu bagitsitoye zibona yagira ati ka hamwe turanisha nabo yigeme boyu munsi ko ari byo waruranishije tukagira ati mbega uwo muntu abimuhaye ivyo bintu akavyitorera hama mu nyuma ati none ko wabimpaye ataco wambariye akamwihakana bimwe dumenyereye tubona aho byo ari bibi ibyo ubundi iyo umuntu ariko gukorera ikintu siretse umuntu w'umwigeme cyangwa uri umusore yego ibazo umuntu kwanza impamvu ariko arakwitaho aba ari ibintu bibiri hari ikintu cyiza agomba gukorera canke ari umwigeme naho hariho ikindi kintu agomba gukorera kibi canke cyiza kuko hariho abakora nk'ibyo ari kugira gusa aho urumbisha urwaruka nawe ukora ikintu nk'icyo kugira apime umutima w'uwo mukobwa arabe ingene yitwara yuko yamushyira mu rugo n'umukobwa nuko nyene ashobora kubikorera umuhungu kugira abe wa muhungu umutima afise hariho nk'umuhungu amaze kubona umukobwa amubwira aca agenda aramwarazi babara ryose ngo agenda aramponga jewe ngo simbona uko warasesagura oya umuntu akoze iciza banza kwanza uzungurutse ururimi inshuro uzungurutse n'umutwe hama wiyumvire uyu muntu ko nkora iki ciza nta kindi kintu ashobora kiri inyuma yavyo nuko uti impanuro nyamukuru twokuramwo nuko twomenya bajya abantu kuko usubima gato burya twabonye igiti igiti ni ikintu mwenga kiragayitse kiri mu ishamba kiracuzuye ibibabi vyumye na bitoto nuko twomenya yuko umuntu ushaka kumubona mu buzima bayeho ukamukengera ukibaza ko ataco ashobora kumarira kumbe we yakwiyegezo cyari canke hari ikindi Imana yamugeneye ejo azoba ugaca usanga rero wewe utanguye kumufata uko wishakiye nuko rero impano rero kugwaruka cyane banagwaruka nuko twomenya yuko umuntu ejo haba ari heza ku muntu bari we wese nitwo kwihutira gufata ingingo atari nziza nimba ariko tuzazaniye twegera abavyeyi bacu turafise imiryango twegera imiryango tubagisha inama hama batugira inama nziza ariko muri no minsi usanga ugwaruka twigwanako bijya vya kera vyari vya kera ewe nta vya kera bari nta n'ivyo bihari
kuko nawe rivuga ngo uhereye kera none na n'ubu nta gishasha kiriho ku isi ibintu byanye bizunguruka kandi biri nuko reka nagushimire cyane Tarsise kuri ico gitito kigira kabiri dutiti nsaba hariya mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate aha duce tugaruka hano muri studio ubu rero ni testa muri ako karirimbo yaga sogoko nuko Tarsise nsubire ndagushimire kuri ivyo bitito wejeje kudutitira ndabona amasaha ariko arasahagurika reka duhave twugurura imirongo noneho rero hama tuje mu gice kigize cyanyuma aho rero aho dusokoza ndazi yuko ibitito turabizi so ibi nibisokozo navyo nyene uraducishiriza reka turasokoza twongere twugurure n'imirongo kugira ngo abariko baratwumviza nabo nyene dushobore gusokoza barakora kuri 72 amajana 344 ijana na 638 amajana 246 amajana 592 noneho rero dusokoze hama n'impanuro kuri iyo migani cyane yagira utwuhirira ashiri kuri iyi migani cyane ibindi biti nta kibazo reka rero Tarsise mu kurindira yuko batangura kutwakura reka tangura usokoza sokwe soma nshimira Mukamunani nirobe ima ndagwa isekuru sokwe soma utwo mbona utuvuga kumenya sokwe soma kirasoka tamuka agahanga kimbwa sokwe soma nasoze umusezero kera n'ubu sindawusezura ubwoya bw'inka sokwe soma aho hepfo mu gigo kiziha c'inzovu sokwe soma aho hepfo hacimensa n'ingabo zitagira umwami sokwe soma karirungera n'akana kaje iwabo sokwe soma aho hepfo hacingo bitavuga n'umugore afise inda sokwe isoma akana kanje koko nesha gato n'uruyuki sokwe isoma yoko yambaye ibiheko byinshi n'imbaruga n'irobotobo sokwe isoma burugu ndaguhaye ifuku mu rubingo reka twakira umunywanyi ari ku murongo ndabona umunywanyi wacu yamaze kuva ku murongo ego reka naje ndaguhita Tarsise sokwe turatemba shoshora amarira y'inzofu ndaguhaye nutura soko mu Burundi sokwe mbiko ari nyinshi tumizi ndaguhaye ni ibiziba sokwe abo muhuye aho hepfo bakugize ngo iki ico muhuye aho hepfo kigize ngo iki ndacariye inogo sokwe soma abo bagabo muhuye bavuze induru bazinyoye ndaguhaye n'ibihunda sokwe soma sokwe soma nyoko yambaye ibiheko byinshi n'imbaruga ndoto sokwe soma aho hepfo aho imbere y'umuryango haramwiruke ni umwijima umwijima ndaguhaye umera ku mbuga sokwe Mukaminani baramuyaga ndaguhaye n'inuma kuyihonda nuko ego reka batumirira amata y'amacu dutangura kwakira abariko baradukurikira na cyane